Okay. Ni kweli hewani hapandi gari, usishangaa underground kujulikana kila mahali. Sikuwa mahiri nilikubalika mwakali, mpaka wasanii wenzangu mastaa wakanikubali. Na sisi nidishi basi party studio natoa track lakini sipandi chati, mpaka wengine wanasema eti nina kipaji lakini sina bahati. Navuka mto ila naishia kati, huku mistari na tungi na vunda ndani ya kabati. Kwenye CD na nyimbo takribani hazisikiki vejoni, kazi kusikizwa getoni, fedha yoyote sioni na natoa hela studioni. Kila siku la mgume na tegeta mtaani, kumbe bahati ya umbo yuko mwake miguuni. Ilitokea siku na kufika kiwango fulani, track moja ndio kanitia hewani na kunijua kwamba Magic Soldier ni nani. Kama sipo kwenye show shabiki anakosa amani. Ile maze ile. Oho, ile maze ile. Tuenda. What's up my people, how you doing? I guess you're doing good, I guess you're cool. www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook. Usanga takiwazo na kimwe. Big on the mic, ndiko narwamba kuri kamera. Ni wa mutipe bande bazanira video isa neza cyane. Ni wa bandanya novuga ari mu buhinga bw'ivyuma matuma ama video aza afise quality nziza, sound ya bien. Ino musi turi kumwe n'umwe novuga w'umu gangster rapper, no mu rapper muramusize mumenyereye mwiko mamwe ibonera ngaha. Yo turi mu kigano cy'abarapper twabarapper twese. This is Magic Soldier. Okay, Magic biko hai. Fresh. Uko poa? Poa sana. Karibu sana boss. Guda. Siku nyingi kabisa msaza. Kabisa. Bana imisi ni myinshi tugenda bamutana abakunzi bawe, abakunzi ba Black TV muri rusangi hariya. Hello abakunzi ba Black TV, murabona ko nishikiye mu bwami bwayo. Ibintu bimeze neza cyane. Wabonye gute ameze gute? Abatarahaza wabwiye. Ibintu ni good, barahawe kazi. Ego. Ni jambe kandi uje? Ego no bwambere. Okay, ni kwera ngira ngo muri no misi zitokwisamwe ntacu. Anyway, kuva kwa Amiri gushika ngaha cyangwa kuva novuga ngetura kamperi inyuma gatoyi. Kuva muri Trust Noble gushika kwa Amiri, kuva kwa Amiri gushika ugeze no saha. Wo umva bimeze gute muri wumva made like urugendo rwabona rumeze gute? Yeah, ni fresh kuko ndashigikiwe. Ari abantu bari inyuma yanje baguma basunika. Ni ibintu byiza. Umva ntabwo ndiko ntamba nirorera. Ubu ntugenda kuronka ibica mu nyandiko twadikikete. Suko msasa. Kama uga kuronka Magic wandikikete msasa. Oyasikete ari umuntu ucako kugira bagwe ikiganiro. Okay. Amajewe nta nakimwe marira. Sishobora kugira kwanga. Ntegereza gucanza. Ariko gatoyi ni icyo ndikondana canke je niyumvira siniko shaka kwa ndihenze. Ubwambere umengo icyo takwaje Trust Noble gushika kwa Amiri no kwa Amiri gushika no saha. Umengo hari yakantu umengo bitandukanye gatoyi. Kige umengo wafise umuriro mwinshi gusumba ubuone. Sinzi ngene bimeze. Sinzi ko ndiko ndihenda jewe canke waza kunkosora peut-être. Haba ni impamvu yahe canke ndihenze canke nivyo. Sasa bivanye n'ingene management zitandukanye, strategies zihinduka. Ariko icyo nomenyesha abafanzi banje canke abafanzi b'umuziki ndundi muri rusange nuko bamenya yuko ndiko ndakora kandi ibikorwa ari byinshi. Sasa ntabwo twishaye, turiko turakora kandi ibikorwa vuba bigiye kuja habona kugira bigume biryohera abafanzi bacu. Okay, bisigwa yuko kurindira gukora cyane bisi ngoma kwezi bavuga mu koje zini nzira zotuma like umuziki wawe strategy ziratandukanye. None niyo nzira mubona mushaka kuronkamo n'uburyo kuko iyo kufise umuririmbyi kenshi muri management runaka urageze bwose umukoresha ku buryo nawe hagira ikintu bunguka nawe cyo yunguka, right? Mugihe mwese mukire ko muguka mwese ndibaza gukora cyane abikenewe cyane gusumba kwicara. Turiko turakora kandi si ngombwa bijya habona. Turasitoka hama nihagera kunsonika. Kandi ugambe bambwiye uko nyene musaza. Yego. Hey, sabuza kuzima twona Kingorongoro Magic. Yule. Hey, musaza. Jeyo tukumwe nawe. Ndi na habite fisa n'umunsi uramba bari. Bwara kitu na chana hivyo. Chawugira freestyle gatoya. Musaza ndakunda freestyle zawe. N'umunsi tugira freestyle nka 5. Gendo zizi.
Yo, okay. Mendo king kama ngolo. Songolo kante na meke vingolongolo. Nipate chai mikato kipenda ni follow. So gusa ni kuguse wanaami kama solo. Yo, na kujenga jina so shida ni kumaintain. Na hata ikiwa shida so zikuwa kibenten. Jomano usinite Trump, mini Joe Biden. Niko na mtoto mkali, Kimana Stein. Kama Joe Biden akimana Stein ya kuliega shomo. Anyway, shaki hindi nawe leo. Yo, nilipokuwa mdogo lo yangu likuwa kulia. Even shaku wa kigogo niulize nitakujibia. Anejua ni Mungu siri ya mafanikio. Kajelewa wazazi wangu majike nipate kuwa. Nini cha kuwalipa? Tabu nilizowapa. Malipo ni kuwatupa pasipo cha kuwapao. Kesho nitapanda pipa. Na mimi maisha tajipa. Nitavuma nivunje chupa. Siwezi badili makao. Asesi kila mkuu kila siku mguu vunjika. Kisa ufupi wakilikuka raba kashindo kuchawika. Leo mjukuu na mlea bibi na babu. Nafunza sijida na rukuu ilo sipate adhabu. Acheni watoto wadogo waje kwangu. Maana ufalme wa mbingu ni wao. Na mimi watanipoza majungu. Maana ulimwengu upo mikononi mwao. Wow! Magic. Rimwe na rimwe hano akunda kuvuga ati muririmvye ayandike mu Giswahili neza bavuga ati umuntu turamufisha wa mbere iyo umvise iyo kauli yuko nyumva ifatamwa gute bavuga ati Kingorongo no umuntu tuvuga tuti respect kuri rap z'igiswahili ya ahubwo no mu Kirundi babure banshiremo guko Kirundi oya Giswahili cyo bavuga cyane ni bashiremo Giswahili cyo bavuga cyane Ego ni kubera ko ngunda kuririmba mu Giswahili niyo mpamvu bavuga ko ndirimba Igiswahili neza ariko ndabyishimira numvise uko kuko ncambona kumenga ndi umuraperi wa East Africa ntabwo ndi local Kirundi barimba nabona ba local majama local urumva ni national ntabwo ari international msazi ariko abaraperi twamenye bo hanze bari imirimbo zabo nka Karole nka Sakodi bo aracana icongereza imwe mu gakesha ni burimbo gwiwa urimi gwiwa mugabo kwa kwisa Africa yose ari kubita hasi sasa bajya nabongereza sha ya Sakodi okay ndafite uwo mugabo yari urimi gwabo ni gake ari imbigiswa icongereza ni urimi gwabo muri Ghana sasa wewe wibaza yuko kweli kabisa hip hop y'ikirundi kabisa yo shika ku rwego rwa international mutavanze n'Igiswahili I guess muze mwe nguvu byoshoboka ndavye bazi muze mwe nguvu byoshoboka yeva mwe nguvu mwamushize mu kamera cyayivana igihugu petete uraja muri Nize uraja muri Congo ari abaraperi baririmba za Lingala ariko bateguza kushiramo France kugira hip hop yabo igire iduge ishike za ntuze za France cyangwa Belgique tuvuze Tanzania nuko nyene barimba Igiswahili Kenya ni Igiswahili ni Icyongereza mu Rwanda ni Ikinyarwanda niyo mpamvu kenshi usanga bica biguma biri local yeah okay sasa wumvirije nk'abagande baririmba Ikinyarwanda sana bigaca biguma local hajya abagande bari local sana kandi rero nikibuza yuko binjiza amahera abayiza fresh sana barayinjiza ariko hajya nyine mu gihugu cyabo ko ari abaririmbyi bo muri Uganda tutazi ngaha kandi bakomeye ariko wabo bakomeye cyane abagejeje gusoka benshi basanga bacari muri Congereza kamera nako kugira soka arimvye Kiswahili cyane gose voilà okay iyo uri kuragira comparison hagati y'Igiswahili n'Ikirundi mu vyuririmba ni cahe ubona kiza cyane neza gusumba ikindi Kirundi ndagisigura sana msaza kumwe bw'Igiswahili cyo mbona umengo kiri like basi kikoroye basi muri we ni cyane Ikirundi nye ikinyorohe Kirundi no wawe urima Kiswahili cyane ushaka kuja international nuko indirimbo yanje ya mbere yatumye menyekana ayi Giswahili cyambona kumenga abafana banje benshi n'abaswahili ariko après cyambona ati kumbe hari abarundi banyumviriza ndiko ndandika rero indirimbo nyinshi ziri kwa Amiri zitarasohoka z'ikirundi ariko ushino sa ariko indirimbo yari yani indirimbo uvuga utakumenya ko cyane ya ile maze ile akijya n'Igiswahili ile n'indirimbo y'Igiswahili yatumye menyekana niyo mpamvu gushika nkunda kuririmba Igiswahili ari indirimbo baze kuririmba Igiswahili kera Ikirundi like step kaza titre ya video mengo ifise nvyirabura cyane ukuntu basi indirimbo atakurimba indirimbo ya Kingorongoro yo gusesa ibingorongoro yagotse oyinyibutse aho nibukane kwanza ndafise indirimbo yitwa Kingorongoro iyo yatumye jewe banyita Kingorongoro kuko je nitwa Magic Soldier
vya Kingorongoro vyaje kubera ko naririmbye indirimbo yitwa Kingorongoro. Iyo ndimbo nyene ntabwo imeze gusa yibuka. Yari ikirundi. Niyo ndahene nashaka nanje nzeko. Yeah. Meko ni yakiya madezi 2013 uko 2012. Ngo ndibuka igihe album boys za kuririmba mu Burundi. Umengo wa performance kuri Vive Viva. Ndavyibuka nanje ndabizi vyose nabwo. Sana hana Sadbi igihe iko yabazana. Ego. Yavuze hari bavuze bati hari umwana w'umurundi afise tarirenze mu muhikaze kabisa. Ndavyibuka byose nari nahajyaye naje. Ubwo rero mwabiteguye n'umwana nkiri muto. Iyo ndirimbo gatoye ushaka kudishira gataba. Cyane wibuka. Cyane gucanze. Habanga Loriro yagiye kuririmba muri show ahantu. Aririmba tipo zabucaka. None nawe yago. Birashika ko ari indirimbo nyinshi. Bo ndimo zakera usanga nzago wazibagiye basanganye na Mr. Yimwe iragize. Ariko biraba. Ariko gushika ubu ndacandika ikirundi. Abantu kenshi barumviriza za nuze hari kera indirimbo y'ikirundi. Hariyo n'izindi ndafise indirimbo nyinshi z'ikirundi kandi vuba zigiye gusohoka. Ako nshaso zigiswahili. Okay, kin home na mbega ntuzenye afisa avuga gute ni kin home we ni gute kinama amazina abiri yo bukina normally tuvuze mu kinama tubona abantu babiri nubwo hari abandi baduze bakarijo bande bose mugabo abantu bazanye amazina yaho ni babiri wewe na afisa nshaka kumenya mwebwe hagati ya niho iyo vyasadbi na Fabilove sanga mwe avuga ngo Occasion Boy no Occasion Boy ni nango ngo ni Empire Ken Empire voilà amazina nk'iyo nshaka kumenya ubucuti mufitane kwaza wowe na afisa imeze gute. Yeah, afisa is my brother. Yeah. Kina manu wayumvirije mbega. Ego EP we narayumvirije ni EP imeze neza. Hip hop. Biraryoshe sana kubona abaraperi bijukiye gukora indirimbo ziri official songs. Kandi tubagiye. Kera bakora du freestyle akantu kamara 1 minute umva canke ngo ga challenge ngo yadisinze kanaka ngo diss track ivyo ni dushaka kuvyumva dushaka kubona ati official song kanaka ego ikintu kiza sana narijya ujya nyine niwe muntu wa mbere yabikunda ibintu nk'ivyo byo kudisinga utuntu du freestyle nyine ibintu nk'ivyo asa mbonye yinjiye muri iyo system cyambona ati biriko bijya mu ngiro kuko nivyo nagwaniye nivyo naguma nimiza abandi baraperi yuko bokora indirimbo z'amaho ego great amazina yose nshaka kugaruka ko rero kin home bari kin home ndiza bahita gutanga inama kin home iyo ni umva ni je na ikrege okay ni wewe yafisa nimbe yavuga gute nawe kinama siri amazina imeze gute zinabona like twumva nijya kin home kin home great iyo amaze karahura mu ari hamwe bigenda gute bizana free ya gute ku buryo abantu bayumvamo neza ko gushika no sawa abantu bose kin fresh jo panakoga Bujumbura pako Buja pako BJ pako nini yani ikikoroheye ni icyo nyene ariko benshi avuga ati ndi king nawe nyene ariko araza kuko ijya king ariko arayikorera kinamari yayize muri IP yayisize ya IP kinamari arafisa na nuze yitwa number king clan urumva ijya king iriko iragaruka nawe nyene ariko araza kubera ko kin home singuvu nyinshi. Wow. Urabyishimira dimo. Okay, ubonye ushika saha mejiga mwakira gute mu kinama? Inde. Kingorongoro mwakira gute mu kinama yakiriwe gute? N'abafanzi be. Young legendary. N'umuntu bazi kuva kera. N'umuntu bamye bumva bamye bashaka kumubona ari hejuru. Icyo ni ikintu nyine abanyakinama kenshi bavuga ati jya muntu aho twashaka gere ntihari karaja ntihari karagenda kandi ariko babyifatamo neza ibyo bintu ndabyishimira sana kabisa cyane gose great umaze kuvyota cha kumwe na Kingorongoro kin home boy ndagashiranje kin home boy numwe novuga amaze ku mateka menshi akoze makola ba mahits atandukanye ile maze yarinje wenyene video yasa neza cyane yarimbaye na Call the Magic yarimbaye na Big Fish yarimbaye na Sad BM yakoze makola atandukanye mahits atandukanye ino musa tuzaniye na Stay Far. Why Stay Far?
Stay far, bad energy. Bad energy, far away. Abandanya. Stay far away. Yo. Bad energy, far away. Umva ni bad energy, bad mood. Abantu abagenzi babi, abashaka kuduhanura nabi, abashaka gutuma duheba kakazi kacu. Stay far. Aho ye kwaza kiraho nyene. Hari ukuntu mengo bavuze ati management aratandukanye. Ariko uriko nahindura ngene uririmba. Bimeze good like ndikunda hindura. Ariko umengo nimba ibintu kongeramo ndi kurakuramo ndi kurahindura sidatara n'igi kurakira man kuko ikera n'ubu sico kibe musaza meme na beats meme yani ibintu byose style urimba indirimbo umva ko ari East African song kabisa umvirije quality umvirije lyrics urumva nyine ko nyine umujama yaranditse arandika fresh yego okay sindiko ndirata ariko wajewe je navyumvise navyumvise nibaje kuyumva barumva difference. We platform yawe yitwa Kingorongoro official. YouTube, Facebook ni Magic Soldier Kingorongoro, Instagram ni Kingorongoro Burundi, Twitter ni Kingorongoro 257. Movies Kingorongoro official kuri YouTube mumvirize mu kuri ndirimbo Stay For. Ini video visualiza. Kwenda byumvuko. Uyibona uko. Wazi nikicha kabeza sajada ubwiye kintu je kunda no kuntangaza n'amakava ya makava menga atandukanye n'izindi kava zose ndakura amakava haje yari umuntu yitwara Moza yakimoza no yitwara Moza canke Medi ari muri famille ya MA Productions kandi ni mukozi mwiza no yakoze rya ni ka video nyene ka video yakoze Landry SB ariko ibintu by'amakava bikora uwo mujama nyene yego great blessing indirimbo yawe rero sasa abantu batayumviriza tayibona walivye gatoye mugabo shaka nyene bigire neza nyene nkaka kambe yo okay ni kweli hewani hapandi gari, usishangaa underground kujulikana kila mahali. Sikuwa mahiri nilikubalika mwakali, mpaka wasanii wenzangu mastaa wakanikubali, na sosiri nidishi basi party studio natoa track lakini sipandi chati, mpaka wengine wanasema eti nina kipaji lakini sina bahati. Navuka mto ila naishia kati, huku mistari na tungi na vunda ndani ya kabati. Kwenye CD na nyimbo takribani hazisikiki vejoni, kazi kusikizwa getoni, fedha yoyote sioni na natoa hela studioni. Kila siku la mgume na tegeta mtaani, kumbe bahati ya umbo yuko mwake miguuni. Ilitokea siku na kufika kiwango fulani, track moja ndio kanitia hewani na kunijua kwamba Magic Soldier ni nani. Kama sipo kwenye show shabiki anakosa amani. Ile maze ile oho ile maze ile ni ile ni makoze yakorewe. Aya wamvugiye hotel kuri mwanda bihevye hacha wa mayo mwamba bagusari betaje yakoze na Andreas. Anyway igenda ndirimbo inspiration yavuye gushaka kuyikora kujyana stay for igenda inspiration ingene yaje ni kubera ko nari ndi hajya ku kazi keshi ndakunda kuhaja mwicara atera inkuru n'abandi turi benshi hajya muri nuze muri MA hama nicaye hanze nca numva beat amire karakubita beat ninjiyeyo nsanga nagize ga freestyle gatoyi amire aragakunda cyambye ati injiramo ushiremo basi bica bigenda uko ariko indirimbo narayanditse yari yanditse kuva kare mugucurimba umva yasanze afise beats akarakora. Okay beat yari wawe yasanze akakora beat bisanzwe gusa canke yego kuko arakunda gukora ama beat akayashira muri nuze mu machine yego. Okay nizo musanzwe birango producer n'amala gumakora tubona werutse twakoze igana wambwiye ufise indirimbo nyinshi zitandukanye waririmbye n'amafita atandukanye ariko mugabo ubona ko uciuza uje na video original uje n'indi video ubwo bwa video kandi like since why utabanda duha amafito kandi mugiye ufise ama video. Sasa mbajije why nanje ndakubaza why kubera ko ntabwo ndi jenyene ndafise abantu bafise ibikorwa byanje mu maboko baba bashaka kuvuga ati reka tubisore ku mwanya. Okay gusa ijya stay for ni ego ni official song ariko ni nka avangu yego
ibikorwa ni byinshi biriko biraza. Shindirimbo uvuga uti irageze Ni avangu. Ni indirimbo ni official song kuko irimo amajambo yubaka y'ubuzima bwawe. Yego. Ibintu bimwe bimwe wagize. Yego. Be uri kora promotion imeze gute? Like you wawe sita para ino ndirimbo, you wawe muri rusange ni kurafashwa mu rugo uri kurafatwa mu mugongo mu byuko. Ibintu bimeze neza kandi kubura promotion biri muri rusange kuko sijeje nyene ndira promotion. Tuvuga umuziki ndundi kutariko urahabwa agaciro kanini cyane mu gihugu kubera ko ushitse mu gihugu utegezwa kumva iyindi miziki y'ahandi hantu utumva imiziki yo mu Burundi ariko nyene ndashima mamenzi ngene ziko ziravyifatamwe neza gahoro ndibaza bizoja ku murongo hama kubwanje promotion sikirenga ariko ndabyishimira kuko indirimbo zanje zishikira abantu bage nyine baba bashaka kunyumviriza baba bashaka kumenya ibikorwa byanje birabashikira kandi nkaronka feedback nyinshi zivuye ku bafans banje. Okay, tuze na kuno ndirimbo nawe stay for amasama kimaze mwanya mutumaze uri ku YouTube isohotse mbona ikigena kuvyipfuza nyene canke haraka haze tuvuga ati abafanzi bo mu Burundi akwiye gukwikira gukora ubwo niko ndarabajewe normally tunya mu mundi twacha fiscal sindamya neza iyoza aho biva bandi usha usanga nko ku munsi wa kwica nk'ibindi basi tufate 50 basize ama views ngatwe manzi ko bimengo si cyane ubona gute ntabona nibiki bibuze canke we kuyo ndimba ubona habuze iki canke urishimira ko bimeze uko bikose. Abarundi je sinzi kabisa bakunda ibiganiro bakunda ibiganiro yego zo ma TV online kuko uravye ama TV online mwe muronka ama views menshi murayaronka kweli sasa yava he kugira bataraba indirimbo nazo indirimbo ashobora kuraba ka introduction agaca yihereza ariko we mwebwe n'ama watch time murayaronka menshi no twegera nkuti tuzigira 10 ninga tuzazuza minota 10 ninga yose urumva byumva nawe gusa nyene abarundi bijukire kuraba muziki y'abarundi kugira tuje ku rwego nk'uko abandi kuko abandi bariko baradusiga uravye ama views yabo uravye ama views y'abandi uravye no mu Burundi yako yaronse ama views menshi usanga yagize aga collab no muri rimshi kanaka agaca mu boosting ariko uri wenyene gukorera ngaha kuronka ama views menshi biragoye sana ariko cyo nobwira abarundi canke abafanzi b'umuziki ndundi bagerageze kudukurikirana sana kuri YouTube zacu. Yego. Great. Ivyo collab nyico kivuga anje bavuga tukoze hasi nyibutsibuye bimeze gute collab yawe like uzobona gukora wenyine canke hariho ama collab office ama collab arahari. Yo teka kwa sora rya canke impaka byose ni amiri ubu byose bino misi munumva ushaka ndabivuke byose ko byose munumva ngo amiri byose ni amiri amiri MA tutubwira tuyishura anyway meji twaze byinshi ndimbo yawe iri ku YouTube channel yawe twa Kingorongoro official ushaka kugenda uyirabe ni muri video gusa uje kwa no video ukiraba gusubira kwiraba tugenda kwa Kingorongoro nawo mbizi ndiri bimeze neza cyane isukuye ibyo tu video tuntu nyene mengo dupupe tutubona dukoze neza sinzi yuko hacho yagiye kubaza wifuza gushikiriza mimi usanga kunzi bawe kugira ngo turangize umema twatumwa muremure icyo nobwira abafans b'umuziki ndundi abafans banje n'abafans ba Black TV muri rusange nuko nicaye simoze bucece abantu banyitege umuziki mwiza abantu bitege hip hop nziza hip hop iri en qualité hip hop iri ku rwego rwa East Africa hama tubandanye dutezanya imbere biciye ku ma platforms zacu badukurikirane kuri YouTube, Instagram, Facebook na Twitter nibagiye na digital platforms zose kugira turonke n'uwo mukate guboneke. Great. Tuhatuye tanyenswe utaswongera kandi kanyuma kweli. Yeah, let's go. Temegeti
bishobotse utera ikindi bikore ku nyungu zapana kuzubundi umugabo burya n'umwana w'ubundi nukahirahira ugere kibuye kurindi we waruzi ngo ndubo guta mu ndasa oya reka rero ndakwereka ubudasa muzukuru wa mwambutsa sindurumuri ariko ntanga umucyo w'inzatsa burya igiti kirakurira mu babaji iby'abahanza ntukabibaza abajiji nubone impuzu nyitiranye n'igibwiji ibyanje byose ndabikesha w'inganje. Okay, ivyanje vyose ndabikesha w'inganje uwo hejuru w'inganje umwaganza gaba kaganza nawe siundi ni Imana. Anyway kandi bashimiye cyane mwe mwafashe umwanya wo gutangura kino kiganiro kwenda kinde gihera ni Black TV www.blacktv.com Instagram Twitter Facebook also andika Black TV ukasanga amakota duka ava muri Buja Flavor kumwe na Yooo Kingorongoro ni ile ndimo zadukanye vunja gochi n'izindi yakoze n'abandi ndivyo bakoma kumenya mu gihugu cy'u Burundi yatubwiye vyike muziki wiwe genda kwisha no yiwe YouTube wandike Kingorongoro ronka indirimbo isa neza stay far